iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi. Nkaba mbahaye kaze rero bivanye naho muherereye abari nga mu gihugu cy'u Burundi, mu buseruko, mu manuko, mu burengero, mu buraruko, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, Buraya, Amerika, Aziya, Oceania ndetse n'ahandi. N'umwanya rero tugiye kubageza ko ibiriko biravugwa. Murano makuru turaza kubageza ko ivy'ingingo Reverano Ndikuriyo yavuze ko igiye gufatwa, aho ari ingingo igiye gufatirwa benshi bakoresha umurwi WhatsApp ngaha mu gihugu cy'u Burundi nkuko tuza kubigaruka ko. Nako kandi ano makuru tuza kugaruka ahanini ku iterabwoba ririko rirakorerwa ikinyamakuru Iwacu. Ni mu gihe ikigo kijejwe kugenzura ibimenyesha makuru nga mu gihugu cy'u Burundi CNC candikiye umuyobozi w'igitangazamakuru Iwacu mwikete ryo muri kuno kwezi kwa gatandatu ariko ritagira igenekerezo imenyesha Iwacu ko kigabishijwe ku makuru kimaze iminsi gishikiriza. CNC ikaba yagarutse ku kiganiro cyari giherutse guca kuri Iwacu cyatanzwe na Professeur Julien Nibubona. Ibi byose tukaza kubigaruka ko ni mugihe kandi abamenyesha makuru bico kinyamakuru Iwacu muri no minsi batorohewe na gato kuko haciye iminsi mike umwe mu bamenyesha makuru ba Jean Noel Manirakiza igitega akubagwe na Colonel de Police Evariste Abogorimana arongwe igipolisi muri iyo ntara ndetse agirwa ko amwaka n'ibikoresho vyiwe vy'akazi. Turaza kandi kugaruka ku bindi bidasanzwe iki kinyamakuru cagiye kiracamwo, aho tuza no kugaruka ku nyiruzwa rya Yohani Bigirimana yari umumenyesha makuru w'ico kinyamakuru amaze imyaka 8 atawuzi irengero ryiwe. Vyose ntuze gucikanwa. Ni mugihe kandi nkuko nabibabwiye Reverano Ndikuriyo hari ivyo yahejeje gutangaza. Bati abakoresha WhatsApp bagiye kurihishwa 1000 canke 500 kuri message imwe barungitse. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverano Ndikuriyo akavuga ko bagiye kurihisha abakoresha WhatsApp 1000 canke 500 kuri message imwe gusa kugira abantu bagabanure gukoresha WhatsApp. Ngimpamvu atanga nuko atamirimo igikorwa mu gihugu atari WhatsApp gusa, abakozi ba leta bigumira kuri WhatsApp gusa. Reverano Ndikuriyo ati ubu nta kazi kagikorwa mu gihugu, mu mabiro yose ni WhatsApp, ntidushobora rero kudandaza igihugu kubera WhatsApp. Ubu nukubatoza amahera hamwe uzohora ubanza kwiyumvira uwo uwandikira. Ese iyi ngingo igiye gufatirwa abakoresha umurwi WhatsApp murayumva gutegera ico ushikirije muri commentaire. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utocikanwe nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe bivanye naho baherereye kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Bamwe bati ese ryo bari iterabwoba canke koba ari ukugabishwa. Ese kazoza ko kumenyesha makuru mu Burundi nakahe? Ikinyamakuru Iwacu mu bihe bibi. Ikigo kijejwe kugenzura ibimenyesha makuru mu Burundi CNC canke se Conseil National de la Communication candikiye umuyobozi w'ikinyamakuru Iwacu mwikete ritariko igenekerezo ryo muri kuno kwezi kwa gatandatu. Bakaba bamenyesha ikinyamakuru Iwacu ko kigabishijwe ku makuru kimaze iminsi gishikiriza. CNC kandi yagarutse ku kiganiro cihariye giherutse guca kuri Iwacu cyatanzwe na Professeur Julien Nimubona asanzwe ari umuhinga mu vya politika akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Muri ico kiganiro cihariye uwo muhinga mu vya politike yarashikirije ko uno munsi Uburundi buri mu ntwaro y'umugambwe umwe. Professeur Julien Nimubona yagarutse kubijanye n'itunganywa ry'amatora yimirije, ukuntu inzego z'igihugu zikora, ibiturire mu gihugu ndetse n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta bishikanye habi igihugu cy'u Burundi. Professeur Julien Nimubona ntiyibagiye kuvuga kuberuka gushikira umushinga amateka Agatorwasa yararongoye umugambwe SNL, aho yigijwe inyuma mu mugambwe we SNL yahora arongoye n'icuka kibi kiri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. CNC kandi yaciye igaruka kandi kuvyashikiye kuri ico kinyamakuru Atanda le Deni vyanditswe na Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru Iwacu. Aha CNC kavuga ko ivyashikirijwe binyuranye n'amategeko y'umwuga ngariko vy'ukuri ubisomye ntaho ubonamwo ayo makosa. Ngibitangaza canke ivyo umuntu akwiye kwibaza kuri nokete CNC yanditse.
ngo mbega ico kiganiro ca Professeur Julien Nimubona coba kitanezereje abategetsi bo kwa Ntare bagaca bategura kunyuruza umumenyesha makuru yagiteguye. Ico kiganiro cari cakozwe n'umumenyesha makuru wa Iwacu Info Pascal Ntakirutimana ajejwe igisata ca politike muri ico kinyamakuru nyene. Uwo mumenyesha makuru Pascal hirya yejo ku munsi muri yindwi yari yahaswe kunyuruzwa n'abapolisi ashitse ahitwa kurya Kanyoni igihe yariko atakurugiwe ruri mu Kinama komine Ntahangwa ho mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yo guhakwa kunyuruzwa abarongoye ikinyamakuru Iwacu baciye bamenyesha ikigo CNC ivyo vyari bishikiye umumenyesha makuru wabo Pascal Ntakirutimana. Igitangaje cyane rero nuko ejo hahise ico kigo CNC caciye candikira urongoye ikinyamakuru Iwacu ikete ryo kubagabisha ku makuru bamaze imisi bashikiriza. Naho inyishu zigoye kuronka hari ibibazo vyinshi bigenda vyibazwa. Ese mbega ngo inyuruzwa ry'umumenyesha makuru Pascal Ntakirutimana ryo bari ryateguwe n'inzego z'igihugu kubera ico kiganiro aheruka kugira na Julien Nimubona? Ese mbega CNC yoba yari mu bateguye iryo nyuruzwa ikabazwa nuko umumenyesha makuru Pascal Ntakirutimana yoba yararusimvye? Nkuko tubisanga kwa King Umurundi ngo nayo inyishu zigoye kuronka uko biri kose ikete ryari ryanditswe na CNC rishira habona uko inyuruzwa y'umumenyesha makuru Pascal Ntakirutimana ryari ryateguwe n'inzego z'igihugu Imana igakinga. Iryo kete kandi rigaragaramwo iterabwoba ridasanzwe ku kinyamakuru Iwacu kuko ivyo CNC yagiriza ico kinyamakuru bidafashe na gato. Naho kwibagira kandi kuvuga ko ari kete rigaragaza ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwifashe nayo mu gihugu cy'u Burundi aho ibinyamakuru nka vyose bikorera ku bwoba kuko hari n'inkuru biba bitemerewe gushikiriza. Twibutse ko abamenyesha makuru bico kinyamakuru Iwacu muri no minsi batorohewe na gato kuko aciye imisi mike uwundi mumenyesha makuru Jean Noel Manirakiza Igitega akubaguwe na Colonel de Police Evaristo Yabagorimana aronga igipolisi muri iyo ntara akaba yari yafashwe mu ijoro ryo kwigenekerezo ya 2022 kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'2024 aca agirwa ko amwaka ibikoresho vyiwe vy'akazi amutera n'ubwoba mu kumubwira ko ivyandikwa ku kinyamakuru Iwacu abategetsi baguma babikurikirana nkuko vyacishijwe ku rubuga rwa Twitter rwa King Umurundi. Naho kwibagira kandi kugaruka kwinyuruzwa rya Jean Bigirimana ari umumenyesha makuru w'ico kinyamakuru Iwacu amaze imyaka 8 atawuzi irengero ryiwe kuko inyuma yo kunyuruzwa n'abakozi b'iperereza kwigenekerezo ya 2022 ukwezi kw'indwi umwaka w'2016 mu ntara ya Muramvya atawurasubira kumukubita ijisho. Reka tugaruke kunyuruzwa ry'uyu yahoze akorera ikinyamakuru Iwacu. Nkuko vyanditswe na Pacifique Ninahazwe hari kwigenekerezo ya 2022 mu kakaro umwaka w'2016 inyuma y'umutaga umumenyesha makuru kinyamakuru Iwacu Jean Bigirimana yaranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi ageze Bugarama muri komine Muramvya aho yaragiye kwita umusore yitwa Abeli ahishakiye. Nugo Abeli yahavuye anyuruzwa inyuma y'indwi zitatu gusa. Uyu Yohani Bigirimana cyangwa se Jean Bigirimana yavutse mu mwaka w'1979 ku musozi wa Muganza muri komine Gisagara wo mu ntara ya Cankuzo. Yatanguye guhura n'ivyago yiga mu mwaka w'indwi mu mwaka w'ishure 1995 ndetse gushika mu mwaka w'1997 aho yariga kuri lycée Rusengo mu Ruyigi. Imana yaramurinze ntiyasiga ubuzima mu ntureka zabereye kuri iryo shuri ariko bwahitanye se wabo yitwa Bernabe yari yiga mu mwaka w'8 kuri iryo shuri nyene. Inyuma yaho Jean Bigirimana yabandanije amashuri yisumbuye muri college communale Gisagara be na lycée Muyaga. Ivyago yabonye akiri mu mwaka w'indwi ivyatumye Yohani Bigirimana yinjira mu muhari wa CNDD FDD akiri mu mashuri yisumbuye. Ico gihe CNDD FDD nayo yari ikiri ku rugamba. Abamwibuka ico gihe bavuga ko yari umunyeshuri aciye ubwenge rwose ku buryo yama abo wa mbere akagira kwiga no gukorera umuhari wari ukiri mu ntambara. Mu mwaka w'2006 Yohani Bigirimana yinjiye kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko akaba yari yivuyemwe atanya urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse. Kubera umwete udasanzwe wamuranga Yohani Bigirimana yabangikanije ivyigwa vya kaminuza n'umwuga w'umenyesha makuru kuri radio Rema FM. Radio ico gihe yafatwa nk'iradio ya propaganda y'ubutegetsi bwa president Nkurunziza. Yohani Bigirimana yagikoreye imyaka 4.
abamuzi mu kazi bavuga ko yari afise umwete n'ubwira bidasanzwe ku buryo yagumye aduga mu kanya gato mu mabanga yarajejwe aho kuri radio. Ako kazi ko kuri Rema FM yari yafashijwe kukaronka na mwene wabo Leonidas Hatungimana yavugira Perezida Nkurunziza be na Willy Nyamitwe yarajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 rero Yohani ntiyashigikiye ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 ibintu vyagiye bihinduka. Yohani Bigirimana atangura kubona nabi amabi n'amarorerwa akorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza kandi ntatinye kubwira bagenzi we ukabona ibintu. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Yohani Bigirimana ntiyagiye mu myerekano ariko yagumye yemanga kadashigikiye ikiringo cya gatatu. Ikiringo yabona ko giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro be n'amasezerano yi Arusha. Kandundura Yohani Bigirimana yafatwa nka murumuna wa Leonidas Hatungimana yari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza, akaba ari mu bafashe ya mbere mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu, ari na warongoye umugambwe PPD Girijambo urikiyemwo abahoze muri CNDD FDD biyamirije ikiringo cya gatatu. Ivyo byose byatumye Yohani Bigirimana yinubwa bikomeye gushika naho afatwa nk'umwansi w'igihugu. Mu kazi yoba yaraburabujwe bikomeye ku buryo atarakinaatumirwa mu nama z'abandi bamenyesha makuru. Mu nyuma hanaduka ivyo kumutera ubwoba, aho radio Rema FM ituririwe yaciye akora mu kinyamakuru Infograrak imbere yo kwakirwa mu kimenyesha makuru Iwacu kuva muri Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2016. Kwigenekerezo rero ya 22 mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2016 Yohani Bigirimana yagiye Bugarama muri komine Muramvya ngura n'umusore yitwa Abeli ahishakiye. Yohani Bigirimana ntiyarazi ko uyo umusore yakorera iperereza. Ageze Bugarama Yohani yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza baramuboha bamuterera mu modoka y'iperereza baca batera bamujana i Muramvya. Guhera ico gihe ntawe urasubira kumukubita ijisho. Umuryango wiwe nawo wahavuye uterwa ubwoba bikomeye urata uromoka inyuma y'udufaranga abakozi b'iperereza bawuriye ngo bariko babarondeza uwabo. Abeli ahishakiye nawe yahavuye anyuruzwa n'iperereza nyene ku igenekerezo ya 11 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2016 inyuma y'indwi zitatu Yohani Bigirimana abuzwa irengero. Abeli ahishakiye akaba yarafatiwe mu Kamenge aho yari hamagaye na Olivier Nibitanga yari umukozi yari mu bakozi b'iperereza banyuruza cane abantu inyuma y'umwaka w'ibihumbi 2015. Ubu akaba ari buramatari w'intara ya Rutana. Abeli ahishakiye yari yarakoranye cyane na Olivier Nibitanga akirongo iperereza mu ntara ya Muramvya. Inyuma y'inyuruzwa rero ry'umumenyesha makuru Yohani Bigirimana mu nzego z'igihugu harabaye imvugo zo gushinyaguriza umuryango. Willy Nyamitwe yavugira Perezida Nkurunziza kandi yarigeze kuba umugenzi wa Jean Bigirimana ntiyatinye kwandika yagiriza ko Jean Bigirimana yatwawe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira abacafuza ubutegetsi. Ivyo akabivuga kandi n'umuryango wa Bigirimana waruzi neza abakozi b'iperereza bawuteye ubwoba kugezaho uta ugahunga. Jean de Dieu Mutabazi yararongoye urwego rw'igihugu rujejwe kurwanya ivyaha bikomeye mu Burundi yahanditse ko Yohani Bigirimana yigiriye kuramutsa mwene wabo Leonidas Hatungimana. None imyaka 8 iraheze leta y'u Burundi terekanye iyo yashize uyu mumenyesha makuru. Ibi bibi rero bikaba vyatangiye ku kinyamakuru Iwacu nkuko nabigarutse ko aho mu minsi iheze mu ikigo CNC cyangwa se Conseil National de la Communication cyandika umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Iwacu amenyeshwa ko agabishijwe ku makuru iki kimenyesha makuru kimaze imisi gishikiriza. Cyane cyane bakaba bagarutse ku kiganiro cihari gerutse guca kuri Iwacu cyatanzwe na Professeur Julien Nimubona. Ngaye rero amagorwa ikimenyesha makuru Iwacu kiriko kiracamwe ndetse n'abamenyesha makuru bacu. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangiza kandi no makuru bagenzawe bivanye naho buri umwe wese aherereye kugira ngo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbizi z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV Imana ibahezagire.